Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be nibiriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni mu gihe haburi iminsi mike ngo abikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'uyu mugambwe izoba kugenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ku munsi w'ejo, kandi murazi ko aribwo haza gutangura igikorane cyo gushimira Imana cy'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu. Ni igikorane kizosozerwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 24/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026, kikazakurikirwa n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe rizoberamwo amatora y'inzego y'abagize inzego z'uyu mugambwe yo kuva ku nyamabanga mukuru w'umugambwe gushika no ku zindi nzego. Hari bihejeje gushigwa ahabona cane kuho kubirabana naho ico gikorane kizobera ku munsi w'ejo, aho hari imidogo y'abanyagihugu bariko batozwa ngikwe ry'amasengesho ya CNDD FDD nkuko tuza kubigaruka ko. Gusa kandi imbere ko tuvuga kuri iyi nkuru, hari inkuru y'umubabaro yaraye ishikiye benshi batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru y'urupfu rwa komiseri Deo Hatungimana, urupfu rwabaje benshi cyane. Uyu akaba ari umukomiseri muri Oberi. Reka tutangure n'iyi nkuru yiwe, munyuma tuze kubananiza ku bindi biriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD. Nyuma yaho ku munsi w'ejo haza gutangura igikorane cyo gushimira Imana. Ni igikorane kandi nkuko mubizi citabirwa n'indongo zitandukanye ku rwego rw'igihugu, kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku zindi nzego zigiye zitandukanye zegereye abanyagihugu. Ku munsi wa gatanu uheze igenekerezo ya 16/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026, amarira n'agahinda vyari vyinshi aho intahe zikomeye zahavugiwe. Abavuze bagarutse ku butwari bwiwe ko kwicisha bugufi, ugukunda Imana no kudahemuka mu vyo yaba yiyemeje. Uyo nta wundi ni komiseri Deo Hatungimana, yari komiseri ajejwe amakori yo mu gihugu hagati muri Oberi. Uyu yari yinjiye muri ayo mabanga mu mwaka w'ibihumbi 2024, akaba ari kwigenekerezo ya 6 Kigarama uwo mwaka. Ni kuvuga ko yari amaze umwaka umwe gusa mu mabanga. Abamuzi bakavuga ko komiseri Deo Hatungimana yari umuntu yanka igiturire. We nyene ngo yobari yivugiye ko yahawe igiturire c'imiliyoni 250 z'amafaranga y'amarundi arazanka. Ngo baratewe ubwoba bikomeye ariko aranana guhemuka. Inyuma rero ngo niho yaca afatwa n'ingwara itangaje. Benshi mu vyo batangaza havuga ko yoba yarahawe ishano. Umuvyeyi wiwe yashinze intahe ko hariho benshi bahanuye komiseri Deo Hatungimana ko yaje kwivuza ku mupfumu, nawe arabankira akabishora ko ubuzima bwe buri mu minwe y'Imana, atokwemera gupfira ku bapfumu. Umuhisi ntakatakoze kuko yivurije ahantu henshi hatandukanye. Yarivurije nga mu gihugu c'u Burundi biranka, yabandaniza mu gihugu ca Kenya naho biranka, abandaniza mu gihugu c'u Buhinde naho biranka. Inyuma y'amezi rero yivuza, Deo Hatungimana yitavye Imana kwigenekerezo y'Icenda-0 y'umwaka w'ibihumbi 2026, akaba agiye ku myaka 43. Asize umukenyezi n'abana 3, yavuka mu Rugombo ho mu ntara c'Ibitoke yahahora. Abamuzi bakavuga ko Burundi bubuze umugabo w'intwari. Nk'Umuhuza TV rero turabajeje umuryango wabuze, Imana ihoze kandi iukomeze muri bihe bitoroshe uriko uracamwo. Nkuko nanatanguye mbivuga, ku munsi w'ejo nibwo hari amasengesho y'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Na amasengesho ariko aratera imyidogo mu banyagihugu bariko batozwa ikori ryayo. Hari ubutumwa bw'umudandaza muto yo mu ntara ya Muramvya, ariko ategekwa kuriha ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi yo gufasha igikorane c'amasengesho CNDD FDD cimirije kubera Igitega. Benshi ngo ntibumva impamvu umugambwe utegura amasengesho yawo ari kugategeka abanyagihugu kuyariha. Benshi baridogera kandi umurengero w'amakora asigaye ari ku bintu vyose, harimwe n'ibintu bito cane umunyagihugu ashoye. Ibidogera umwavu wa fomi yatangiye amahera ntibawumuha. Benshi bidogera kandi imbibe zugaye kubera benshi babura iyo bashorera. Umwe mu banyagihugu yagize ati: hari ikintu kiriko kiraba muri iyi minsi yegereje ya masengesho y'umugambwe CNDD FDD Gitega. Ubu bariko baratoza amafaranga ngo n'ayamasengesho. Sinzi ko ari mu gihugu cose, ariko nka jewe aho merereye muri komine Muramvya bariko batoza amahera menshi kandi menshi. Jewe ndi umudandaza muto yakorera ku mutumba. Umutumba akorera ko nitwo utangaza kubera umutekano wiwe. Uti make bansaba ni ibihumbi 10 vy'amafaranga y'abarundi, bambwira ko umudandaza muto wa nyuma ari yategerezwa kuriha. Nta wundi mugwi ndumva ayo urihishwa, ariko bica vyumvikana ko umudandaza akomeye arenzayo cyane.
Hari imyidogo rero idasanzwe mu gihe ayo mahera atani icemezo ko yatanze baguha, kandi turi no mu gihe turiko dutangishwa amakuru arenze urugero ku bintu vyose umuntu atunze mu nzu, kugezaho n'umworo ashoye icarire ariho ikori. Umuntu aribaza ryari amasengesho yatanguye gutangirwa ikori, ngo ubundi abasenga ari bo botanze amahera, amashikanwa bakayatangira iyo basengera, ngo ntabwo ari umunyagihugu wese yotangishwa ikori kugira ngo ababishaka baje gusenga. Numubabaro kandi ngujanye n'ubukene ngo leta nayo iriko irateza abanyagihugu. Benshi bakavuga ko leta nayo yo bifise amakosa menshi cyane muri ibi bintu. Ngo mbega ko leta isigaye twibishuriye ri mu kuturihisha amahera y'ifumbire ntituyironke, kutugurira ibigori ntiduha amahera, kudukoresha ibikorwa rusangi iminsi myinshi imbere tugakora n'ivyategekanirijwe amahera mu mafaranga ya leta ikoresha ku mwaka, akarorero niyubakwa. Akazi nko kudutegeka kubaka ivyo bashaka mu gihe gito, kubomora inzu z'amatafari mabisi, gushiraho amakaro kwibarabara, gusiga amarangi n'ibindi. Akazaho gushinga ibiciro vy'ibintu batazi umutahe washizemwo, kugara imbibe tukabura iyo dushorera umwimbu, kandi mu kurima tugakoresha umutahe urenze n'ibindi n'ibindi. Ngo none ko n'umwavu wahora wongereza umwimbu tutakiwuronka, ese ayo makuru y'agasakisaki nayo yose baduza batoza yo mugambwe bashaka tuyakure hehe? Benshi bakaba bariko baringinga kugira ngo irikori riveho, bakaba bariko basemerera ku bategetsi batandukanye, aho abanyagihugu bavuga ati twebwe ntaco dufise twotanga, gusa mudutabarize ibishike hose. Ni mu gihe kandi ibi biriko birabera mu ntara ya Muramvya, hari amakuru avuga yuko biri no kubera mu zindi ntara zitandukanye hirya no hino mu gihugu, aho abanyagihugu boba bariko baratozwa aya mafaranga kugira ngo azokwifashishwe mu giterane c'umugambwe CNDD-FDD. Ni igiterane c'amasengesho kandi nkuko nabigarutse ko azoba arimwo imigambwe itandukanye, ariko hanini akaba ari umugambwe CNDD-FDD. Gusa abategetsi benshi bakomeye mu nzego z'igihugu bakaba bagomba kuyitaba. Ukubera muduhuko w'urubwa rwapfiriye mu nzira, mu kurengana urarukatira. Ni mu gihe hari bamwe mu bahinga mu vya politike bavuga ko migambwe ibiri maze gutwara igihugu kuva Burundi bwikukiye. Iyo migambwe ibiri akaba ari CNDD-FDD ndetse n'umugambwe UPRONA. Ngiyi migambwe uko ari ibiri niyo bizwi vy'umwihariko ko imaze kuramuswa iteka ryo gutegeka igihugu c'u Burundi kuva habonetse intahe yo kwikukira. Gushika uyu mwanya rero inkuru igiriye ngaha, igiriye ku ahabona, nibwo duhejeje kumenya amakuru ko no muri kahise atawundi mugambwe wigeze witambika iyi migambwe ibiri kuri ubu itwaye igihugu kuva Burundi bwikukiye. Uyo nkuko narimejeje kubivuga akaba ari umugambwe CNDD-FDD ndetse n'umugambwe UPRONA. Umugambwe UPRONA akaba ari Union pour le Progrès National, mu gihe CNDD-FDD nayo ari Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force pour la Défense de la Démocratie. Mwijambo rimwe dufatiye ku mazina y'imigambwe yiswe, nta numwe nguhuje intumbero n'uyundi mwizina. UPRONA twumva urunani rugamije iterambere, mu gihe mwizina CNDD-FDD twumva ingufu zigamije guharanira demokrasi. Naho imigambwe itandukanye mu mazina, intumbero tubonera mu mazina yayo ziregeranye cyane kandi ni nziza. Umugambwe uharanira iterambere be n'uharanira demokrasi yose iharanira ibintu bisa n'inkingi nkuru ibihugu vyiyubashe vyubakira ko kazoza. Nguko rero uko umugambwe umwe washitse ku butegetsi. Reka dutangurire kuri UPRONA. Umugambwe UPRONA wavutse mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1958 ushinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abawushinze bari bafitiye ishavu ubutegetsi bwari bumaze imyaka yababa 70 bw'ibitunga ry'igihugu. Bwari ubutegetsi bw'ababirigi. Ni gutyo Rwagasore yubatse urunani UPRONA kugira ngo basenyure ubutegetsi bw'ivyo bisuma vyivye itunga ry'u Burundi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 896. Rwagasore yabona ko Burundi bukenye kubera itunga ry'igihugu rija kubaka ikindi gihugu, ububirigi bw'iburaya. Urugamba rwo gusenyura ubwo butegetsi rero UPRONA yararutsinze. Kugenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962, ubutegetsi bwa UPRONA bwafashe ivy'igihugu vyose mu ntoke. Hari hageze ko ryaterambere UPRONA ivuga irishira mu ngiro. CNDD-FDD nayo ntiyavutse muri uyu mwaka w'ibihumbi 2000, ariko kandi benshi bonibuka ko CNDD-FDD yavutse mu gihe c'imyaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 nk'umuhare w'abaroberi.
abashinze uwo muhari bari bahagaritswe umutima n'ubutegetsi bw'umugambwe UPRONA. Ubwo butegetsi bwari bumaze imyaka irenga 40 bukumira igice c'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. Uwo muhari wavutse inyuma y'urupfu rw'umuhutu yaheruka gutorerwa kurongora igihugu. Abatanguje ubwa mbere uyo muhari babona ko igihugu kitigeze gitora akayoko kubera ubutegetsi bwa UPRONA bwashize inguvu mu bikorwa vyo kuvangura abene gihugu. CNDD-FDD ngo yabona ko demokrasi kuri bose ariyo nzira yohindura isura y'u Burundi. Inyuma y'imyaka 10 UPRONA be n'abaroberi bahanganye mu ntambara yeruye bahavuye batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Ni gutyo rero abari nyeshamba bahinduye umwambaro, bambara amakositimu n'amakaruvati batangura gutegeka igihugu kwigenekerezo ya 2026 Nyandagaro umwaka w'2005. Nguko rero uko umugambwe umwe ngo woba warahemukiye abarundi kuvyo wabemereye. Umunsi bendera ry'ababirigi rimanugwa iryo Burundi rikaduzwa, abarundi bose na cyane cyane urwaruka bariruhukije. Igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962 ryafashwe nk'umunsi w'intibagirwa bene Burundi basezereye ko amagogo bari bamaze mwo hafi kinjana. Urwaruka aho ruri rwirya kara rurindiranye gishika ngo rwihera kajisha ingene Burundi busayangana. Yamara abene gihugu batanguye gukebwa kuko babona imyaka ihereye indi kaza, ntibabone iterambere UPRONA yabemereye. Abarundi bariremesheje bati bizoza niba muhini mushasha utera amabavu. Abarundi bataye ko UPRONA yabahenze inyuma y'imyaka 4 kwigenekerezo rya 28 munyonyi umwaka w'1966. Uyo munsi havuzwe inkuru y'incamugongo y'irikwa ry'ingoma y'umwami Ntare wa gatanu bikozwe na Michel Micombero yari intwaza ngabo y'ipete rya kapitene. Abarundi bamwe babonye ko akaba kabaye, abandi bibwira ko hataragera ko bihebura. Inyuma y'imyaka 6 gusa dukurwimo rwahoneje indiri z'abantu, nuko abarundi batangura kuvumira rimwe UPRONA nk'igihemu. Erega amagogwa ntasiga yandi, ivyo gwirika ubutegetsi vyacitse umugenzo kuko kwigenekerezo ya mbere munyonyi umwaka w'1976 bagiye bumva uwari Colonel Yohani Baptiste Bagaza yahiritse Micombero. Kuvubwo benshi batanguye kwidodomba ko kumbe y'intwaro y'ababirigi ko yagendeka. Ico gihe nahatamwidegemvyo wagaragara, abarundi barabonye impinduka mu iterambere, bamwe batangura kugarukana icizere, abandi bakabona ko nubundi bitazorama. Ntivyatevye rero ibara risubira kugwa igenekerezo ya gatatu kwezi kw'icenda umwaka w'1987 wari Major Petero Buyoya atembagaza Bagaza ngo havuga uwo bubezwe. Ikizere cyaciye gihera mu barundi bose. Twibutse ko aba bose batembagazanya ku butegetsi bari bava mu bwoko bumwe bw'abatutsi bakava mu ntara imwe ya Bururi kandi bagahurikira bose muri wa mugambwe UPRONA. Ikibonekeje kandi ku ntwaro za bose nuko atanumwe yihanganiye gukumira bimwe vyeruye abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. Urwimo rwo mu mwaka w'1972 bivuga ko rwibasiye cyane abahutu, hakaba n'abandi bishwe n'ubutegetsi mu bindi bihe na cyane cyane ababa bitwa incabwenge. Kuva Buyoya yahiritse ubutegetsi mu mwaka w'1987 nta murundi numwe yasubiye kurazwa ishinga n'amahinduka. Mu gihugu cyose yaramarira ubwoba n'amaganya. Abarundi batahuye ko itandukaniro ry'umubirigi n'umurundi ari urukoba gusa nayo ubugome bwari bumwe. Abarundi baratunye baratondera baje gutangara inyuma y'imyaka 6 naho babona ivyo batari bwabone. Umwe Buyoya yarabatangaje ategura amatora. Nyakuntunga ntiyanatsinda kandi yemera gushiraho intayishize. Abarundi baratangaye abisikanije ku murango riva n'umuhutu Melchior Ndadaye. Ninsinzi bivuga ko yishimiwe n'abarundi hafi bo mu moko yose kuko babona Ndadaye nk'uje kunga imvune zabo. Bwakeye kabiri gusa umwe Ndadaye barahiritswe, mbere abamutembagaje bagira ko baramutemagura. Uburundi buba buraguye mu isanganya, abarundi bigaburamwo kabiri, barabana y'ingwe barasimbiranira ko inganda zirahona igihugu gicika umusaka. Biravuga ko abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi naho bari bitwa ko bakingiwe bahuye n'umwijima w'imperuka w'abahutu. Byavuzwe ko wa mugambwe UPRONA ari wo wakije umuriro. Ngaho rero mu gihugu haciye havuka umubare w'abaroberi wavuga ko ugira uca intege ubutegetsi bwa UPRONA kugira ngo udadanure ivyadadaraye. Ngiyo rero imyaka 10 irigorora igihugu kiyagwamwo amasase imva n'inturuka.
abahanganye ku rugamba bahavuye bumvikana kwihoza inzira yo guhigana bukware bitura abashinga ntahe, nuko iyo nzira bahisemwe iyo ibona kugeza igihugu kwirahira ry'umukuru w'igihugu yatowe kwigenekerezo ya 26 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Itariki rero abarundi atagushidikanya bayibonyemwo urukiza rudasanzwe. Petero Nkurunziza bamubonye nk'intumwa ya nyuma irungitswe n'uwo mwijuru guhoza Burundi. Umugambwe CNDD-FDD waragerageje gutesha agaciro akaranda ko gukumirana hagati y'abahutu n'abatutsi, wongera kandi kumfashanyo z'amakungu mu kubaka igihugu. Ngo nta vyama vyera rero ngo de ubube gito ntibwabuze ariko abarundi barapfuye kubikenguruka imyaka ine yakurikiye. Wa mugambwe CNDD-FDD wageze mu mwaka wa 2010 utegurira abarundi amatora yuzuyemwo uruhagarara, abarundi biranka ko batora itiro biyumviriye ko bagira basubire mu kahitiye. Igihugu caracumbagije kirashikira andi matora yo mu mwaka wa 2015. Wa mukuru w'igihugu babona nk'intumwa abakorera amahano amwe atavugwa. Petero Nkurunziza ngabo atishe yabagize ibimuga kuntunga ntiyacagura ngo inshuti ziwe bavanye mu ishamba zimwe yarangaje izindi arapfunga abandi arica urabatazwi niyo bahereye. Vyose yabikoze ngo bikunda abandanya hangamye ku ngoma. Igihugu rero cacitsemwe ibice araheza yumira ko no mu mwaka wa 2020 ngo ba kumwe bahoze bagirana muri uprona mu myaka za 30 na za 70 na za 80. Nkurunziza we yahuye n'umufundi karuhariwe si twatwana umutima uhagaze giturumbuka yajeje gutegura uzosigarana ingaruka z'ikiringo ca gatatu. Amakuru atabesha akavuga ko umutima wahagaritswe n'ishano ryavuye muri Tanzania. Wasigaranye ibibazo igihugu cacimwe mu mwaka wa 2015 nawe ntaco bimbwiye ngo yibereye mu vyunguka. Igihugu ntikigire epfo na ruguru kigeza hatemba, ariko muzomwumva yishongora kimuhiriwe afise amatoni y'ibiribwa asangira n'umuryango wiwe. Ngo umugambi yemereye Barundi na Burundi bufise vyose mu mwaka wa 2060. Iki gihe Ndayishimiye yaraharuye neza arabona ko azoba amaze imyaka nka 20 yaravuye ku butegetsi ngo yarapfuye canke ari wa mutamba bita Ruhirira. None ngaho tuzomubaza iki? Burundi buteye imbere twemerewe na Oprona guhera mu mwaka wa 1962 twarabeshwe. Kandi n'u Burundi twemerewe na CNDD-FDD mu mwaka wa 2026 ni ikinyoma. Abarundi ngo bubaho bagavye ntibitegura ukiza rw'ababeshi ngo kubera umuduhuko ngo kibwa cafiriye mu nzira. Benshi ngo babona iyo nzira abantu baca bayikatira bakubura iyindi nzira kubera wodahwa nayo wonse. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya yavugwa cyane mu gisata ca politiki. Ufite subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza no Muhuza TV. Rero Imana iba hezagere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.